impundu ku Mana y'abasaseredoti. Ndaramukije amahoro y'Imana, ngira ngo nikore mu gahogo nivuga amazina Imana rugira byose, ngira ngo nduzije ntazire nonge nivuga Imana y'abasaseredoti nkeze Eklezia Katolika y'u Burundi ku ngabire y'ubusaseredoti busuku. Ngiye imyaka 100 irarimaguritse, hari umwaka w'1925 aho Padiri Patrice Nidendeza na Padiri Miri ngendagende batigwa mu bahereza nk'uko abambere b'imvukira bavukana na Yesu Kristo umusaseredoti mukuru. Ndabaramukije abasaseredoti basuka abasaza basesanguriye isezerano rya kera mu ciro cy'isezerano rishasha. Muri imfura mu muryango abasuku bisunga Yesu Kristo umusaseredoti yaseseye amaraso yiwe ku musaraba. Mu rubavu rwiwe havamwe amaraso n'amazi, ngaho imitima yaseserejwe n'umwumira yiha amazi y'ubuzima ziminyota bayanyoye. Sogomanga muraberewe abasaseredoti basuku, mwaratowe ngo mubabakevyi barudasumbwa mugaburira abantu Yesu ko mfungurwa y'ubuzima. Amaraso yiwe n'umubiri wiwe birimwo sanganyangaburo ndengamutima na ntanga nguvu. Mwibuka umuhanuzi Eliya yahahamuwe na Yezabeli yahanuwe gufungura cane kuko urugendo rwari rukiri rurerure. Ngira ngo nivuga Imana nshime nongere nshimagize ubusaseredoti bwo muhora w'ukuhora kw'Imana yacu, muhora w'inema n'imigisha yazananye hejuru mw'ijuru icuncukira ku bana b'Imana. Imana itangura kumanira kuri Aroni n'abahungu biwe gushinga za rutare ngo amashikanwa y'abana b'Imana nanagira ibicu by'ijuru, naryo ricuncura ivy'igiciro ubuzima bwiza bw'abizigira Imana 100%. Impundu Imana y'ubusaseredoti bweranda, shimagizwa n'inahazura bikwiye. Imana wewe waduhaye ubusaseredoti ubutorera abatabikwiye, ivyo turabizi, ariko tuzi ivyo tuzi n'ibindi. Uri Imana itera iteka abo wiremeye ukabaremesha n'indemesha ikomotse ku busaseredoti busuku, aho abasuku bawe basukurira basobanuye kuva isi itararema ngo basayangane ubwiza bwawe. Uri karuhuko k'abarushe, karuruhore mu ruhongore rw'Eklezia ubuzima bw'abantu. Uri ubuzima bwacu kibirengeye mu butunzi bw'abantu. Uri Imana nyamana, uri nteturu yushikaho batubitse umukanda bakawutuburura ukabatera iteka biciye ku basaseredoti basuku. Mana y'abasokuru, soko ry'ubusaseredoti y'ubusuku iganzura intwari wadukuye nk'agasuzuguro k'umwansi Shetani atasokwe niruze. Nusanganizwa impundu Mana yacu kuko ivyiza wakoze bikomeye cane. Havya impundu Mana Ibrahimu yahimbawe kuko yaguhimbaye akaguhimbaza muri vyose. Shimagizwa Mana ya Izahaki mutazahuka ko yakwazambiye mu bimuzazaniye. Komegwa mashi Mana ya Yakobo yakomejwe n'ukuboko kwawe, na Yakobo yokomeye adakomejwe n'ubukomezi bwawe. Ndaramukije abasaseredoti basuku, kandi ndabakeje ntakekereza mwatoranye gusukurira umuryango w'Eklezia mudakebakeba nkakuruke bw'umutima rutuma tutabera kuba abasuku b'Imana. Ivyo ni Yesu Kristo yabivumereye. Ndagushemeza Mana y'abasaseredoti kuko ataco waduhishije, wahishuriye abantu ukabashinga ibanga ry'ubusaseredoti kandi ari bantamagara. Muri Imana itunga, Imana itikunda kandi itigungirako. Uri Imana irema ikaremesha umuntu ngo yiremeke porogaramu yawe. Ndagushemeza dawe mukama w'ijuru n'isi, wewe witorera bushatse ukabatera iteka nk'iryo, niko dawe kuko ariko wabishatse. Uri Imana icanga abahinga, abafarisayo n'abasadukayo byarabacanze. Abahinga bihinguza barasigwa, abavyeyi bavyaye bagatangara. Iyo uramukije mu ngo n'imiryango ushaka umusaseredoti orosha ibintu dushimira Imana, ntawe ureka gushima Imana idodoye kuruga ingitera ikimango c'umuhamagaro kubo yiremeye. Ngira ngo ngorora gahobo ntazira Imana nivuge bigabo bigabe inyamba n'ubusaseredoti bisuka. Imana ya Patrice yatiriye gutagatifuza igihugu c'Imana, nibanga ritorosha ariko rishoboka kuko Imana yacu ni ntidendereza. Shira ibinyanya n'ubwoba mu buhanga n'ibihanza bato n'ib'Imana, maze hasagare kandi hasagamba urukundo rw'Imana mu bantu. Murakaramba abasaseredoti, murakagwira n'umugwize amata n'amasabo, mugwiza bemera Imana, mwerere Eklezia. Shishikara mushira imbere nk'umuzinga, mugamburukira uwabasiza amavuta ya Krisima ku mutwe ngo muterere agacumu kubumwe umuryango uzira umujyano n'ubujyajya. Mugaranzurira ibiganza vyasizwe ku bana b'Imana, amashinga curehe bashemeza Imana bayishimira ku bikorwa mukora mu murima wayo. Ramba turambane maze uburambe bwanyu bwungukira ikigega c'isangira ry'aberanda. Nimujyango mukondora dose basaseredoti nkunda. Shetani yaganguye ibibugwanko mu ngo n'imiryango igagwiza intambara mu bihe igasamaza abantu. Ngiba papuro ubuntu n'ibindi vyiza bagabiwe bimyizi bamfusa kubu ni kuva kera kuri Adamu na Eva. Rahagabire rero isi yaratewe na Shetani mu mujinya mwinshi, niko Yohana mweranda yahishuriye ko isi zose ibanganywa na seki w'umukeba w'Imana. Ariko ijambo rya nyuma n'Imana yacu niribi ry'Imana yacu.
ngira ngo nivuga amazina mpayimana yaduhaye abasaseredoti, mana ya patiri patirisi ntidendereza, mana ya padiri miri ngendagende, nukomerwa amashi kuri iyo ngabane y'igiciro ntangere. Erega nshuti zanje ubusaseredoti bundutira ya mafaranga na za nzahabu murata. Sagarara musagambe basaseredoti ntore, mwatoranye izina ryiza bahereza nkuka mu birimba vy'Imana, mwatoranye gukora mw'itongo ry'Imana ngo ritotare kandi ryame ivyama vyemewe mw'ijuru. Kerebuka muhiganirwa igitibo c'abanonotsi bama bagabiye kumanyura umukate, bagahimbaga no guhimbaza yandi masakaramentu ashariza igihugu c'Imana. Sagara musagambe basaseredoti babisigiye gusiba no gusamara, sasagara abasangira rugendo musangira kabisi n'agahiye, ega kora ko gasumba ntamboga, nimusenyere ku mugozi umisi yemere ko Yezu Kristo ari muzima. Mugende babiri niko Yezu Kristo yabishatse, uko musiba wigendana uribwa n'ubunyegeri, nimusangire ikiyago n'ikivega murimira hamwe, nimwoshobora kurishanyaho bishoye. Ego cane musangira aro ntimwohishanya imitavu. Mana y'amahosoko ry'amahoro n'amahonda uhezagira ibisabo ngo bibogaboga amata, hezagira abo wahezagira abasaseredoti bawe, barinde imbere n'inyuma iburyo n'ibubambe impande zose, ngo bagukorere badahugumbwa. Erega ndakuzi uko umeze aho ushize intwari uharinda intozo. Shaza abasaseredoti shiruka umwete kwakwanya mukore mukwakuza, mushishikare gushikiriza Imana ishikanwa ry'abantu. Erega nico mwasavye Imana irakibashikiriza, nico catumye baduha kandi nico muzoshimirwa. Igisha abantu guhitamwo ibidashira umwanya, itunga ritamungwa n'umuswa, ubwo nibwo bwenge nyabwo bukenewe mw'isi ya none. Babaduka mushwabura rirageze mu kw'isi yose mujanye inkuru nziza, nico gishimisha shobuja nkako niryo teka ryanyu. Nayo abirasi n'abidadirira ku vy'isi ubakuri inkoni ku gishitsi muti ko mwazutse kumwe na Kristo nimurondera ibyiza vy'ijuru aho Kristo avyagiye. Zunguruka manuka duga kikama mushaka mu mahera mababa mwigurukire mutima mweranda yofashe nk'umucunguzi umwanya umwete, mubwira abantu ko Yezu yamaze gushika ku miryango y'imiryango yabo, aradodora ngo dusangire kandi ukurikiye nagendera mu muzimagiza, birimo inyungu umwanya kuvyara mu gaheka. Sikuke mwana atinya umucike mucikira b'intege zaregeye mushusha babaye akazuyazi, nimwe mutuma abantu bizigira kandi bizigitirira ku masezerano y'Imana. None se akwicara ku mutigito w'inkono niwo kwicara ku ijambo rya nyene? Babwire muti boneka soma ku musa w'ivyiza by'isezerano ry'Imana, musayangane muse n'Imana, erega usaba umwiza mugasa. N'umusaseredoti singanya simbowe mvuka mu bahereza mvuka murumuna wa maza meza Mana irakiza Yezu Kristo umuhungu w'umushobora vyose, ndumushinguzi w'ivyiza vy'Imana, simanisha naritahuye sintinya sintenyenya, njibuka nk'umwami kuragira intama z'Imana zikarisha umwagambo, ndakarisha nkamwa ndingira akamaro upfa kuntera kamo nkakuzanira amakama nakamigwa abana b'Imana. Ntaco mutahawe ba Kristo beza b'Imana, ngumiza niyereke nivuga Imana yaduhaye abasaseredoti. Impundu n'ihundu abasaseredoti abanoza ruhimbo bakunzi bitabere nako nta cemerezo bataraje, barazi kiramutsa n'iciriza abakirisu, bakabaragira mu canya c'ubwatsi burenze impande y'amazi adasuma, bavumera amajambo akarije nk'inkota y'ubugi bubiri. Muragaharana Imana abasaseredoti. Abasaseredoti ndabwira ntibamenye akavuyo k'abanyaranira inyama, bagaterana inkokora ku nkoko zuzuye inkoko n'amasorori y'isosi n'isombe beyera ibiyeri. Reka da baramenye ijambo kabanga ko mu gitabo c'abategeka igabane 18 akarongo ka 3, Mata igabane ca 4 akarongo ka 4, Luka igabane ca 4 akarongo ka 4. Barazi ko umuntu agatungwa n'indya gusa. Barabahotse batanga imihoho kubitabaraba n'intore mu ntore, indanga mu ndanga zibanguka zitabangikanije, imbanza guseruka mu vy'umutima, bukene ndabakeneye bankenure mu vy'umutima, nsubiza umutima mu nda. Muragasazira mu masabo nyina masabo rudasumba, musaze musayanga n'ubwiza bw'Imana nk'umusaza Musa, ere gusaba mwiza mugasa nk'ako Imana yarabasabishije basumya ku musaba umusesu usomwa n'abasaseredoti basuku batasamira ubusa, abasangira urugendo b'umwizero w'abizera Mana. Murakagira Imana mugere mu bigero by'abasaseredoti, mugira inka n'amata mu mataba ya Eklezia Katolika, mugira umugisha w'abagisha mu canya c'ubwatsi birenze kuri rutari Eucharistie, ikarisha imitima ijana inzira itazigura y'urukundo rw'Imana.
shaza muraberewe beza b'Imana indarangavye za Yezu Kristo intwara miheto z'imitima tonyanga muzira amanyanga abasaseredoti basukurira abasavyi b'Imana wasabikanirize kuri ca gikamanye intama kimwe c'amasakaramentu yisuka ava mu mushaha wa Yezu caza mushire kwikanzu mukangi shira soni shetani shira kwisitora musitura ibirindiro vy'umwansi sekibi shira ko mutama n'aba batumwa badatame kwijambo nimutamure mutagate ntimwatamitswe abasuku ni benshi intore zikarangwa mutima mweranda wenyundi cura abasaseredoti umucunguzi w'abacumuzi amwe Yezu yazuye Lazaro yazukanye ububasha atenga simfunguzo z'ijuru n'inyenga vise ububasha bw'ikirenganira Alfa na Omega itangiro n'iherezo ni nyamubonekera amashinga yose n'ukwezi murakagwira mugwire nk'umugwiza mugwiza ubuyoboka Mana mu bantu ni muri imitire ngo mwimbura ingonera zinduka mumenyeshe Yezu Kristo yabamba agapfisha ubusa kwa kwandiko rutura rwaturega tubona kubohoka impore irataha imitima yacu turayagayaga kuko ataco twiyagiriza Yezu yakoze ibikomeye nkako wakiriye Yezu amugwanira intambara arabamba mu ntambara bwa ntare yo muryango wa Yuda amashini impundu n'ivyiwe Yezu n'umukama w'abasaseredoti Yezu n'umukama abitohoza bagendereza imbere n'inyuma iburyo n'ibubamfu hasi no hejuru kw'isi no mu mazi muzosanga atawundi mukiza twahawe atari Yezu waratsinze Yezu uri Imana nzima urarinahaye kandi uraganje ubona mu myaka n'imyaka abagukurikira baronka ubwenge nyabwenge ubwenge n'ubwitonzi bakamenya gutandukanya icatsi n'ururu bakira umugera w'ikibi bakerekeza ku mugerero mweranda w'ijuru ndaramukije abasaseredoti inshuti za Melekisedeka batisigira gusiba urugamba rw'abasizwe na Yezu Kristo mwiza Yezu mwiza umukiza w'abantu asubiza ubuntu babutaye agatagatifuriza mu mutana w'ubutatu butagatifu shemeza Mana utimanya umwana wawe wikeneye gwiranga kwenye umwanya mu buzima bwawe nabo nyene bafungure kuri manurira ku musaraba bagasubira gusayangana atari vyabera hino nushemezwe ni nahazibona mu myaka yose uri mu bwatsi Mana yacu waduhaye ingabirano y'ubusaseredoti dukura mu kigoyi n'ingo y'ivy'umutima udomurutoka aho turwaye umutima usubira mu nda ewe mukiza waradukijije kwashi y'umutima ubu turatuje kandi turamahoro ntiworaba turadoshe ntituzodohoka ku ngendo wadusubije umwidondoro w'abana b'Imana uzokwamura umusaseredoti nka Melekisedeki uzokwamura umusazi wa rudasumbwa wisomere ku musaba basizwe amavuta atavukanwa usubize amavuta asubize ubweranda batewe n'umwera ku mitima yabo ega Yesu niwe nyishu y'ikibazo kigambaraye c'abagambaraye Imana arashoboye niwe mugabo bigaburo umugabo w'ikigatanya rongoye ingabo zigabiye gutera ibirindiro vy'umwansi shetani Girango nivuge Yezu Kristo umusaseredoti yahereje se inkuki twutsi kivica ubukiriro bw'abantu ni Alfa na Omega yugaye nta wugurura yuguruye nta wugara niwe tangiro n'iherezo ry'ubuzima bwacu yarariraye nta ntambara atagwanya tabaruka n'intsinzi nibituma ko mu bibazo by'abantu arakora bigashimwa umwishimiye intsinzi nikashi nashimwe ubu no mu myaka yose impundu Imana wasiwe juru yakire duhundi impundu Imana mwabahereza nk'uko abasaseredoti musanga iteka riterwa intore z'Imana ridaterwa intozo ntiterwe mu vyatsi yama ivyamwa vyiza ivyamwa ndoramana ivyamwa nderamutima bitangwa na wa mwagazi turagiye wiganje kuko inganje n'ububasha n'ivyawe ubu no mu myaka yose hani nazo se umukama wacu Yezu Kristo umusaseredoti kizigenza yahereje ubuzima bwiwe ku musaraba ngo tumuhereze buri munsi kuri altare ngasubiza ubuzima babuziranenga bizera ububasha bwiwe rubasha abasha tumuhereze tumushinga ivyacu byose abishire ku murongo niwe ndongozi y'ubuzima bwacu ikimimbara c'abasaseredoti babona abantu bagandagaje bati hora n'umukama nabo batiyongera horane nawe bagaca bafasha ko bakabayagira ivya Yezu bakabashikiriza Yezu baheza bakavuga bati shenguruhe turashikanye nabo bati dushimira Imana ninda toshima yishimiza ivyiza vy'Imana gayeme ndaramukije abasaseredoti basohokeye ubutumwa muraberewe n'icemerezo murahimbaye muri ku ruhimbi n'umwuka y'ubukiriro murakahorana umukama bagenzi muragahorana umukama mwamana umukama w'inema yeza mwebwe umutima na mutima mweranda mwikwiza umutama n'abasaseredoti basuka ndumusaseredoti naco nino nasimanya singowe Yezu yarangororeye ngororokana ikarisi y'ubukiriro n'isiboro yisiziriza imitima y'abana b'Imana natoranya katabonetse ntuye mw'itongo ritotahaye ry'abareviti Imana niyo ntoranwa yanjye byandi matungo murata sindi mu mwene mutama muranga y'ubundi
Hashemwe z'Imana y'abasaseredoti ku mirimo myiza ikoresha abo bana b'abantu bataravye ubuto n'ubutore bwabo, batoranya inzira ijana mu muzabibu wayo ngo bazamure inzaruka zitandukanye, maze zitandukanye batandukanya n'Imana zikurikira inzira itazimiza imwe iva ku Mana ikaja ku Mana yacu. Ibiro tuvyumvikane neza, iyo nzira isaba kwitonda. Kuba kw'isi no kwitonda, iyo nzira irimwo ikorosi ryamaze abanyekorosi n'abanyekoreni b'intabarigwa, ihagazemo igikoko bikokoye abavyeyi ni Rusiferi yigira umugwaneza, ariko ivyiwe birazwi, niwe yacangiye amakarata ya Adamu na Eva bavanura n'Imana hadaciye na kabiri. Hagati abasaseredoti mutagate nk'umutagare, mwitagatifurize mu butumwa mwatumwe, mukorere bene wanyu ku buntu, mutange ku buntu nkako mwaronse ataco mutanze. Gendagenda nka ngendagende, mugendure ibisagara n'imihana, barumuna bangendagende, murabishoboye kuko Imana yacu ntidendereza. Shonyanga muraberewe beza b'Imana, shonyanga mwishongore muraberewe, mushoreye ubushogo mushobora vyose, mubushikane mu bushorishori bw'umutumba tutumba ibidutungira imitima mwishaka ry'Imana. Ivyo nivyo abashaka gushariza imitima yabo ibashe kuba ingoro y'ubutatu butagatifu. Aciye ku muyango y'abasaseredoti basuku ntibihezwa, nosarara ngasaba tubasabiye gusaza n'iteka kubera ibanga igisharara n'igishika mu murima w'umushobora vyose Imana yabahamagaye bakiri mu nda y'ababibarutse. Icubahiro kibe ku Mana y'abasaseredoti basuku.